Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikira kaze murano makuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru ziyagize umugambwe CNDD FDD umenyesha ko witwararika guhanura bari mu nzego mu gihe bataba bariko barakora neza ivyo munyamabanga mukuru w'umugambwe akaba yabishikirije kuri wa kabiri mu kiganiro n'abamenyesha makuru Reverend Ndikuriyo avuga ko abari mu ntumbero yo kubakosora imbere yuko bakugwa mu mabanga igihe bikenewe turabashikana no mu bice bitandukanye by'igisagara ca Bujumbura aharangwa isuku rike kubera ko usanga hari miringoti twara amazi acafuye ava mu mihana yazivye abahaba n'abahakorera bagatinya ko bashobora kwandura indwara ziturutse ku isuku rike murabikurikirana mukanya mw'idonido ryano makuru. Ndasubiye kubaramutsa naimpeje kwibabwira umugambwe munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD avuga ko usanzwe uhanura abari mu nzego z'igihugu badakora neza ukabakosora imbere yuko bakugwa mu mabanga igihe bibaye ngombwa mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri Reverend Ndikuriyo yabivuze yishura ku kibazo kijanye nuko umukuru w'igihugu yidogera inzego zimwe zimwegereye ko zitarangura neza ivyo zijejwe n'inkuru tubaza mugenzi wacu Jean-Marie Mayonga. Ashikiriza ivyaranguwe n'umugambwe CNDD-FDD umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe yaragarutse ku kibazo caho umukuru w'igihugu yavuze ko atagira abamufasha. Reverend Ndikuriyo kamenyesheje ko abatarangura neza amabanga bajejwe bariho ariko iyo bishitse ngo barabatumako bakabahanura imbere yo kubakura mu mabanga. Mu bisanzwe twarasavye na nyene cyo umukuru w'igihugu ko abantu bose babagumya abanga n'abatarabagumya abanga babona bateko barakora neza babadusunikire batuzanire. Uje barinda bagira destitution aba yarengeje mugabo beshi barabahindurira akazi tukatubazana ngaha tukasura tukabakarisha tukabashira ku itupa murarizi tukabakarisha neza tuti wewe akani kari bwinjire pangika muga dusaba n'abagumya abanga n'abandi bose baroswa amabanga kuza bararaba mbe amabanga batujeje tuzoyashobora ingorane ziriho nta numwe yanka niko kabazo tugifise nta numwe aratubwira ati burya jewe ikintu mwampaye sinzogishobora kugira ngo tubimenye kare sina abantu bose bariho inzego zose turafise abantu beshi ku buryo atangorane vyotera. Kubijanye n'urwaruka rw'imbonera kure rukora amakarashishi yarusavye kwirinda gukorera ivyo kwinonora imitsi impande y'ingoro z'indi migambwe ngo kuko bisha biboneka ko ari nko kubasotora. Igice cy'urwaruka twacumvise mu gisagara umengo mu gisagara ca Bujumbura kuri Mutanga naho tuba turi kure badubwira mugana gomba nibaza ko babishize hejuru canke bashaka kubaza ko ari indirimbo zigize twayisabye n'umunyamabanga n'umukuru twarimbonera kure muri Bujumbura yose yuko boraba hajya hafi y'ijya permanence ya CNL bakaza barahakwepa ari sport barazi ngene boyigira bagafata za gishingano cyo bakigira mu Kamenge sino mu gihugu cyose babanye neza abajene baba CNL ingozi murazi ko bafise n'amakoperative bahuriramwo n'ahandi nibaza ko atangorane. Nayo kubavuga ko hari urwaruka rw'imbonera kure ruri mu gihugu ca Kongo Reverend Ndikuriyo arabihakana akemeza ko muri ico gihugu hari abasirikare. Muri Kongo twebwe icyo tuzi ari ingabo z'u Burundi nta bandi bantu tuzi mugaye icyo tuzosaba muri Kongo nuko amakoperative twasabye ko akorera muri Kongo yo kwemererwa n'amategeko ya Kongo kugira ngo atangure kurima ko twe turafise abakozi barima bizoca amasezerano amaze gusinywa amwame ngufashanya tuzorindira yuko bagira hamaze kurima twe kurima nta ngorane turindira Kongomani barajya natwe tukajya kandi wese yubaha uwundi. Muri ico kiganiro umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo yaragarutse ku buzima buzimvye aho yasavye abarundi kuja ku kivi umwimbo wiyongere ibiciro bireke kuguma biduga.
Uburundi ngo ntiburashobora kwitunganiriza neza ingabire co kimwe n'imigambi y'iterambere ibiheza bikagabanya icizere co kuronka ingurane n'insiguro y'umuhinga mu bijanye n'ubutunzi Diomede Ninteretse inyuma yaho umushikiranganji ajeje ikigega ca leta amenyeshereje mu nama nshingamateka yuko Uburundi butacizegwa ngo buhabwe ingurane mu bigega mpuzamakungu. Burundi mu 2008 bwaragiye mu bihugu bikenye cyane kandi biheranye. Hanyuma ibihugu n'amashira basanzwe afasha Burundi arayihebera amadeni. Mu 2008 kurenga rero tuca turaja mu bihugu bironka mbere imfashanyo amafaranga atari make. Mugabo genda biboneka yuko amafaranga n'uburyo biriko bitunganywa nabi. Bitunganijwe nabi niho abasanzwe bafasha Burundi cyane cyane Banque Mondiale na FMI na BAD bavuga yuko Burundi bushobora kuja mu bihugu bifashwa kuko hariho gutunganya nabi amafaranga baba baronse. Ahantu bakarorero mu bihumbi 2019 gushika mu 2023 uyu mwaka uheze Uburundi bwararonse imfashanyo ingana mu miliyaridi n'ibihumbi 300 by'amadolari yari kuza gufasha mu bisata bitandukanye cyane cyane bw'amagara y'abantu cyane cyane iby'uburimyi eka mbere n'ibi bya energie solaire. Uburundi mu 2023 mu kwezi kwa gatatu Banque Mondiale igize evaluation yasanze imaze gukoresha 21%. Murumva mu mafaranga angana uko kose. Aho mbere hariho n'amaproje wasanga ataranatangura canke amaze gukoresha 1%. Aha novuga nka projet energie solaire. Urumva iyo ni do mugabo Uburundi byanse ko bakoresha amafaranga. Mu bihumbi 2022 mbere FMI yarahaye amafaranga angana amamiliyoni 260 arenga. Kwari kugira ubwa mbere agabanye deni mu gihugu. Iyo madeni yarasanzwe hari. Bongere bahindure ivyo bita macroeconomic by'ubutunzi biharo bisanzwe bihari iby'ubushomeri ibi byo gufungura nabi. Bagira ama reforme na cyane muri mu bijanye by'amafaranga. Ariko ayo mafaranga ubu niho bageze bariko barabikora kumbure giraniza ingingo ziko zirafatwa vuga ati nimugurira amafaranga mu mabanki commercial mu reka amashira hamwe yugurira abantu. Rero ivyo bintu byose iyo rero itakoresha amafaranga neza nta gihugu na kimwe canke nta mashira hamwe namwe ashobora guha amadeni. Ideni erega iyo tuvuze ideni abantu baba bavyumva neza ni nkujya ku muntu ni kujya kwishira hamwe ritoya n'igihugu nuko nyene. Ideni bari guha iyo ushobora gusubiza amafaranga baguhaye inguzanyo ivyo bita la capacité de remboursement. Ikiboneka rero ntibashobora rero guha igihugu c'u Burundi ubuye kwera atabintu biboneka ko co hava isubiza amafaranga caronse na cyane yuko n'imfashanyo bagihaye badashobora kuyakoresha neza kubera ibibazo bitandukanye. Amakuru twabateguriye harabandanya. Hari miringoti twara amazi acafuye ava mu mihana yazivye mu bice bimwe vy'igisagara ca Bujumbura nko kwibarabara rya 4 muri quartier ya 3 ya zone Nyakabiga. Abahegereye barabangamiwe n'umuntu kuvuye mu kinogo gitwara iyo micafu cazivye. Abahaba canke abahakorera bavuga ko amazi acafuye yisesa mu mabarabara ashobora kubatera indwara ziturutse kw'isuku rike. Mugenzi wacu Evariste Nziko Banyanka yaciye mu bibanza bimwe atubwire uko yabibonye. Ahambere umugende wazivye ni kwibarabara ryitiriwe umugambwe Iprona haruguru yahoze ubunywero bwitwa Havana ni muri zone Rohero. Aho amazi mabi anuka yisesa muri iryo barabara, ako kanuko kakaba kabangamiye bahakorera mu mamangazini co kimwe n'abahagarika amatagisi yunguruza abantu. Twebwe nko mu majambo make abantu dukorera ngaha averema ibintu biratubangamira kubera aya marogare mu gihe ari karamena twebwe tuguma twumva iharufata ari nziza. Nta kantu woshobora kurira ngaha kwibarabara kubera haranuka cyane. Nako tutagize amara amaze kwagira nga ni menshi apana kutubuza gukora gusa no guhema ni duhema
dusigaye twambaye ubufukamunwa. aha kabiri ni muri Nyakabiga ya gatatu kwibarabara rya kane imbere y'urupangu nimero 15 naho umugende wazivye haraheza amezi abiri umuntu kuva muri amazi yisesa mwibarabara urabangamiye abahaba nkuko babivuga. Twarabariye chef de quartier, twarabariye n'umukuru wa zone nibaza yuko abizi. Ubwanje narasinyaye ndandika arambara ati buca tuja gutabaza gushika n'uno munsi turacarindiriye yuko arabadutabara. Amakenga dufise ni ingwara zishobora kwaduka zikadutera. Urabona umuntu ukuntu dusanga naho turyamye isazira duga ziradoma zikaza mu byo duteguye vy'ifungurwa abana bakinira ngaha urumva no bucafu bwigendera amacinya canke korera bishoboka kudufata umwanya wari wose. Abo bose nta kindi basaba ikigo ubuha atari uko conyarutsa kuza gusanura iyo migende ibihuha bitarahuka. Dusaba vyihutirwa cyane no munsi canke ejo yuko ibi bintu vyokugwa kandi ikinogo kitukugarwa kubwa amagara y'abenegihugu. Cyo twosaba nuko abo muri obuha boza bakazibu. No muri zone ya Buyenzi ibintu ntibyifashe neza kukabarabara kagana kwihinguriro ry'imatera Exime nahakorerwa imyuga yo kubaza no gusudira aho amazi mabi ava mu tuzu twasugumwe no mu mazu yisesa muri ako kabarabara agatahira mwibarabara ryitiriwe uwa mbere Munyonyo. Abahageze bari mu ngendeshwa zabo bagwana no kuduza ibiyo kugira bashobore kuharengana. Abarengana n'amaguru nabo bageze bafunga amazuru kubera umunuko. Mu gusozera no makuru tubamenyeshe ko imyaka 13 hirangiye umuririmbyi akongera akaba n'umucuraranzi Jean Christophe Matata ashengeye yashira imbere ivyumviro bijanye n'ubumwe bw'abarundi hagati y'akazi na muntu atibagiye agateka k'abakenyezi no gukunda igihugu. Ijwi giwe ryarashitse mu bihugu bitandukanye ahereye cane mu karere k'ibiyaga binini. Christian Savier aragaruka ku vyaranze ubuzima bwiwe. Imyaka 13 irarangiye umuririmbyi Jean Christophe Matata ashengeye. Yavukiye Bujumbura mu Kinama mu 1960 akurira mu makartier ya Kamenge be na Kinama avuze utugoma yibangira wenyene tuvuye mu tugopo tw'amata nido. Araheza mu mwaka w'1982 akiri umuyabaga akorana n'abakuze mu mwuga nka Guillaume, Emma, Munyelele, Babasele mu mugwi witwa Pronostic. Munyuma aja mu mugwi Mihigo de Grand Lac. Indirimbo ya Matata ya mbere yitwa Amasakunda. Yamutumye amenyekana cyane aho yamakora ibiteramo no kuri Source du Nil, Novotel, Borsarino, ku Kirimba, ku ngoro y'amakoraniro, kuri Yantande n'ahandi henshi. Munyuma barashinga umugwi Mihigo de Grand Lac. Araheza akorana amasezerano n'umugambwe wari ku butegetsi ico gihe Iprona. Matata yavuye akorana n'umuhinga wo mu Burundi akomeye cyane, umuhinyanyuzi w'amajwi yakorera i Kigali ahontunga. Bakorana urukurikirane rw'indirimbo ico bita album. Mu gihe c'intambara mu 1993 yavuye ahungira i Buruseli mu gihugu c'Ububirigi, ariko abandanya akora ibiteramo vyinshi ku isi yose aserukira umuziki w'u Burundi. Ibiteramo vya nyuma vya Matata vyari bine mu bisagara bitatu mu gihugu ca Afrika y'Epfo, i Durban, Cape Town na Johannesburg. Inyuma y'igiteramo ca kane rico ca nyuma yaciye aja ubutarariye mu bitaro acarasanda ababukeye igenekezo rya gatatu nzero mu 2011 ahitanwe n'indwara yafatiye mu mahaha. Matata yarafise se w'umukongomani na nyina w'umunyarwandakazi, ariko umutima wiwe wiyumvamwo Burundi akaba yarahisemwo gusehukira umuziki w'u Burundi ku isi yose. Arakoze Christian Savier, bakoze n'abagenzanje bandi bafashije gutorokanya no makuru twabashikirije kuri uno munsi. Ni na hano duciye dusozera amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Ndabifurije kubandanya mugira ibihe vyiza.